Hello guys, welcome to the Skills Media Tukis Lover Official. Guys, ngoma ndaberekera ukuntu ushobora gukorera inoti muri BITMUSDT. Ukuntu ugurura konte, ukuntu ushobora kwemvita ibintu byose ngira ndabereka ukuntu bikorwa hama dukorera umufungo. Ni kuvuga BITMUSDT ngo ingaha turayinjiramwo hama twuzuze ibisabwa. Hama tumaze kuzuza ibisabwa, hama naje namaze kugira depo ya $10, ariko reka manze ngire logout kugira ngo ndabereke ukuntu konte yugururwa. Voilà, tugira aha kuri register. Aha ushobora kugururira konte ukoresheje email cyangwa ugakoresha nimero de telefone. Reka muri kano kanya dukoreshe nimero de telefone. Kuri nimero de telefone ucuza ugashifyonda ngaha, canke reka dukoreshe email kugira ngo bize kuborohera. Dukoreshe email, ndashiramo Gmail yanje, shiramo mode passe nifuza gukoresha. Mode passe nce ndayisubiramwo. Hama Telegram, haca nshiramo nimero ya Telegram. Aha haca nshiramo nimero ya WhatsApp. Aha anaho haba harimwo invitation code. Invitation code ni yuja muntu aba yakwinjije. Aha uhejeje ivyo uca usonda aha kuri register. Aha ni ku bantu bashasha. Hama wamaze gukreya konte naho uca usonda ngaha kuri login. Uca usonda kuri login. Aha uca ushiramwo ya email uba wakoresheje mu kugura konte. Aha naho kuri password ugashiramwo ya password wakoresha mu kugira. Hama ukaba urihereje. Aha je reka nshiremwo ni connect kubera je nakoresheje nimero de telefone. Aha ucuza ukabanza ugafyonda ngaha handitse plus 1 ugaselectiona code y'igihugu. Code y'u Burundi ni plus 257 chayizanamwo ngaha. Hama aha ucandikamo nimero wakoresheje mu kugura konte. Aha naho gacushiramwo mode passe. Voilà, ibi tubihejeje tuca dusonda kuri login. Maze gusonda kuri login urarindira mpaka ukinjira muri konte yawe. Winjiye muri konte yawe ucushikira aha ukabanza ugasoma aya ma announcement, aya n'amatangazo yose ukasoma. Hama ugaca rero utahura business ukuntu ikorwa. Ni kuvuga iyi business depo minimum ni $10. Hama ku munsi ukaza urinjiza $0.7. Aha sonda ngaha kuri trade. Amara gusonda kuri trade ugaca ushikira ahantu hameze uko. Urabona nk'ubu jewe mining y'uyu munsi igomba ihere. Aka kantu ko ngaha nimwabona kuzuye aka mining yawe y'uwo munsi ibiheze. Aha anza guca ndotira izi 0.7 USDT. Hama mu gihe ushaka kugira depo naho ucuza ugasonda ngaha kuri increase computing power. Maze ukaza ukahafyonda baca baguha code cyangwa se address ya USDT uza kugira ko depo. Uca usonda kwaka kana kugira ngo uyikopye, then uyikopye ukaciyijana aho ugomba gukura USDT zawe, namba ari muri Binance, namba ari muri Trust Wallet, sadepa. Hama rero zikimara kujako deja mining ngaha icitangura kwikora, wewe uragenda ugiye kubikura gusa. So
mwemvite rero abantu benshi. Sorry.